abanyamyuga abamekanisiye bo mu Buyenzi. Twe twavutse kuva na kera aho hantu mu Buyenzi ariho umuntu ajana akaduga kiwe gukoresha byamugoye. Murazi ibintu amaduka yagiye kumbura amwe abomogwa kubera amabarabara n'ibindi. Haraheze imisi hafashwe ingingo yo guhagarika canke yo kubuza abahora bakora imiduga mu Buyenzi gusubira kuyikorera mw'ibarabara. Bati rero nibaraba ahandi baja gukorera iyo miduga. Bati twifuza yuko Buyenzi isukurwa ikaba ikibanza ciza. Reka twumvirize umukuru wa zone Buyenzi Sefu Ndikumana. Abona iyo ibarabara rizibiye usanga naho hoba impanuka ahantu na kizimya moto zibura aho zica. Kandi murazi ko Buyenzi niryoba ikuburiro ry'ubucafu, ibyo bakora byose bivuta bikarato n'ibindi baguma babisiga ngaho. Abandi baguma biyimproviza baza gukorera imbere y'amazu y'abantu. Nta nyungu tubifisemo yuko twota umuntu mu ibarabara tumubuze gukora. Mugabo twobandanye muri ibyo onya bifo yuko Buyenzi ihinduka ibigire irindi shusho. Teto niyo mpamvu twabonye yuko reka dusukure Buyenzi ibimere neza, hama ibyo gukora nitwanse umwuga mugabo umwuga barabe aho baoja gukorera. Iri jambo rero rirahambaye mw'abantu mwe, ni barabe ahandi baja gukorera. Baribaza nyamba bazoja gukorera he, baribaza. Hamwe umuntu yovuga garage ukorera abantu, none aya n'amagaraje ahantu tutazi abantu bako bakora ni bangahe, icyo amategeko abarekuriye, icyo nabone babwirizwa gukora kugira ngo ibintu bigende neza nibihe. Twarabasabiye ko bokorera nko mu mashira hamwe kugira ngo bize bibafashe hama barihe impango nabahaze barihe n'amakori, barihe meri matagisi ya meri, barihe na oberi kuko abenshi muri bo nta n'amatagisi barihe. Uwo mugambi rero ntiwari mubi, umugambi wo gusukura igisagara abagabo ngo kibe neza, ivyo hari uwo vyanka. Ariko ukuntu leta ifatira ingingo abene gihugu nico kibabaje cane. Barahejeje guhagarika akazi k'abantu batari bake bakorera mu Buyenzi, batikizire ko hari imodoka rizosubira mu Buyenzi bigiye gukorwa. N'ikibanza ciyo bagiye gukorera ntikizwi. Aya makenga rero arafiswe n'abashinga amateka. Nyako hacegera cyambere cy'umukuru n'amashinga amateka ku mpijambo. Jewe cunagomba gushikiriza bwa mbere ni kuri kicegeranyo cha premier trimestre mwaka wa 2023-2024 aho kuri analyse du niveau d'exécution des dépenses muri rapport baravuga neza ko ibijanye na décaissement de salaire pour certains ministères zimwe zagabanutse par rapport au montant de l'engagement juridique. Bagasigura ati yuko l'engagement juridique dépasse les plafonds d'engagement
au premier trimestre mugari wo mu nyuma bagatanga tableau mu nyuma bagacavuga ngo cette situation suscite des interrogations qui n'ont pas trouvé de réponse au niveau du rapport. Aha rero kugira ngo kumbure urumva nta nyishu kumbure umushikiranganje nagira ndamusabe aze kugira ngo kumbure muri komisiyo nta nyishu baronse mwa umushikiranganje nibaza ko yogira ico bitubwiyeko. Ikindi nagira ngaruke ko nyene ningaho nyene bakivuze ni bibijanye n'ama exoneration aho bavuga ko les investisseurs bagabanutse harabaye ni réduction za 30%. Tukaba twama tuvuga tuti ngaha mu Burundi ntidushaka gutera imbere ataba investisseurs bahari kuko nibo batutuma ubutunzi bw'igihugu butera imbere. Mbega ni kubera iki abo ba investisseurs bahunga? Byavyo byose kugira bagabanuke hariho ikibazo gituma batazana imitahe yabo ngaha mu gihugu kugira ngo ibintu bigende neza. Urumva rero nyakubahwa honorable ico kibazo ubajije ni kibazo c'inkora mutima ni kibazo umuntu wese yo kwiyumvira ariko akasa n'uburira inyishu ariko inyishu reka tuyirondere turabe igituma bose biyankira kuzana imitahe yabo mu Burundi. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana muji inama ingene ngo nazana rya mahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabije inama neza nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahevye kuza mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira. Rero honorable inyishu y'ikibazo cawe iratomoye urumva yuko banka kuza mu gihugu c'u Burundi bazanye imitahe kubera atabutungane buriho. Hariho umuntu aja ngaha gaharira n'ibiti bikuma ngo hariho ubutungane mu Burundi kubera iki? Kubera twatuntu hekenya mu mugambwe ati ntavuze ko hariho ubutungane mu mugambwe ntibose birakundaba neza karagaciye mucenya reka tubandanye. Noye nyakwa mushikiranganje bwamwarize neza murabona ico kintu gituma abantu bahunga mbega remezire zozo mwamwarafashe kugira ngo les investisseurs bahurumbira igihugu cacu kuko n'igihugu gisanzwe gifise novuga intérêt iri vierge mugabo hashobora kuba hariho kombore bimwe bavuga by'ibiturire umuntu aje azanye umutahe wiwe ata security kombore abona ati wowe ufise ivyo byose muravyiga mukabona ko kuko nukuri baguma basubira inyuma bahunga ntivyo babisa neza. Abarundi gamana yanje tugeze hamwe bita kwiringi bashiringi no likura he kugira ngo ndalibereke murabona imodokari yagize ikibazo c'ipine isigaye iri kwigendera kwiringi niko dusigaye tumeze kwiringi wampaye inka ukagiserera wapi imodokari yasi yabaraye kugira ngo igende kiba ari kibazo no kuvuga ngo mukanya gatoya ubandanije ugenda iringi riragoba ahantu mwenaha niho dushitse aha rero bahita kugendera kwiringi hamwe imodokari igendera gira ngo ikindi nico mwashikirije nyakwa mushikiranganje aho mwavuze ko mu mwaka ubutunzi bwiyongereye igice kimwe hari mu ntangamarara muri expose gihe mwatubwira igice kimwe kwijana mu bihumbi 2022 mu gihe mu bihumbi 2021 bwari bwiyongereye ibice bitatu. Hama rero tiko turaraba n'ubuzima ngene bugenda notre économie nukuvuga 2020 biduga 2022 bigakoroka 2023 bigacumbagira 2020 bikabibindi nukuvuga ntituba turi ku murongo utumbereye
cyane cyane mu gihe uno munsi atamvo nimwe yotuma ubutunzi butaguma bugenda neza kuko nta ngwano turimwo nta mbargo turimwo n'ibihano bari badufatiye byaravuyeho mugabo tukaguma tubona ko ibintu bitagenda neza hoho mwoshobora kudutomorera iyo ngorane aho yobiri kuri ibyo by'ubutunzi nyene naho cyo nyene na nyakwa mushikanganye ngo tubwira uno munsi turabona ubukene. Hariho abantu gushika n'ubu bataremera ko Burundi bukenye. Hariho abantu bakwemeza yuko Burundi butunze. Oya ntituriko turavuga bwa butunzi kama. Oya turiko turavuga situation y'ubu ingene bimeze. Ubukene buriho buzura inzara. Ukaza wumva umuntu ariko yivugisha ivyo yivugisha ngo uvuga yuko abarundi bakenye uri umwasi w'igihugu. Mbega wowe uri kuravuga ko batunze kandi bagowe aho si wowe uri umwasi w'igihugu kabisa. Iduga cyane ry'amafaranga y'agaciro ku rugezo rurenze. Ubu idolare rivunjwa ibihumbi 5 kuduga. Ivyo bintu nibiki? Ibi bintu twari bwabishikemwo bagabo. Au niveau du ministère murakurikira neza mukabona mbega ivyo bintu biriko ni kubera iki biguma biduga aho amafaranga y'agaciro aguma duga cyane kandi ntibihagarare canke ngo bibe stable. Mwotwizezaho ko itokogwa iki muri ko mukora iki kuko navyo nyene barabona ko biteye ubwoba. Ikindi nagira mpereze ko hariho ingingo zifatwa kubijanye cyane cyane n'abadandaza bato bato les petits commerçants canke abanyamyuga. Mwebwe mujejwe ikigega mujejwe ubutunzi bya byose naho kumbure atari mwebwe mufata izo ngingo murafise ico mwoterera kuko mwebwe no kuvuga ko vous êtes un conseiller principal kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Hafashwe nk'ingingo kumbure itameze neza mugaterera muti oya ivyo bintu mbona mwo bibangira ko twosubira inyuma. Ibi ndavuga nibihe novuga nk'ivyo tumvise ubuheruka abanyamyuga abamekanisiye bo mu Buyenzi. Twe twavutse kuva na kera aho hantu mu Buyenzi ariho umuntu ajana akaduga kiwe gukoresha byamugoye. Mugabo ni nabantu humvise nabi bavuze ko uno munsi abo bantu batari kuriye gukorera imiduga. Sinzi ko hoba harateguwe ikindi kibanza kuko bahagaritse mu Buyenzi tuzi ko umuntu ari hajana akaduga kiwe kandi nabo badandaza nabo ba mekanisi nabo bakoreraho batunze imiryango kandi bafise ico bafasha igihugu batanga n'amataxi. Mbega hari ikindi kibanza cyo cyateguwe cyare boca bimukiramwe igaciba isoko yaba mekanisi b'imiduga kuburyo umuntu avana umuduga muhira akabujana namba ari hehe mugabo abantu bakaguma bakora kuko icyo mbona muri no minsi mbona abo bantu naho bababujije haje bariko bakorera mu nzu mu mpango imodoka yawe ipfubira mu telefone akaza gukorera iwawe muri ico gihe leta nta na kimwe ayinjiritsa. Rero navuga nti kumbure mwebwe mujejwe ubutunzi mworaba neza ingingo zifatwa sizo zonyene murazi ibintu bya amaduka yagiye kumbura mwe abomogwa kubera amabarabara n'ibindi hari abantu benshi badanza biranga ico no icanyuma koza turafata ingingo zihuta cyane cyane mwebwe mushikiranganje ubutunzi hari amafaranga yahora yinjira uno munsi ataboneka nk'isoko nkuru ya Bujumbura uravye imyaka imaze n'amafaranga yinjiza haba ku badandaza haba kuri leta haba ku basumyi ugaca hahera nk'imyaka 10 n'iyindi murumva ko bizotugora neza ko nyene tuguma turegira ubutunzi bwacu bwira butera imbere. Nuko nivyo nagomba gushikiriza ndari intererano kumbure bokorerako ariko mushikanganje yo gica tubwiye kweri kuko ni mwebwe mujejwe ubutunzi bwa leta ikigega ca leta nimwe mwotanga ino orientation nimwe mwofasha n'abandi bashikiranganje kugira ngo nk'ingingo zotuma ubutunzi busubira inyuma ntibazifate murakoze. Bo umushikiranganje ari namuye ati amamoto n'amatukutuku n'amakinga ntibisubira mu gisagara ca Bujumbura ati tugomba igisagara kibe poropere. Ngaba abamotare abatukutuku bagiye ihuruti imoto barazidandaje izindi bakoresha
barabura n'ico bashira mu nda, abantu babura ingene biyunguruza. Murumva abagabo bobo bahagendana vya bijipe vyiza mugabo abantu nabo babuze ingene biyunguruza. Aba bantu ibi bintu ni biki? Barasubira bati amazu yose ari kwibarabara bomora, tugomba tugire igisagara ciza. Amazu barengeye ko barabomagura, abantu barira bakoma induru bati yereka ivyo bintu ni mubireke. Bati tugomba igisagara ciza. None ca gisagara carabaye ciza, baracubatse umboneraga wampaye inka. Ubu naho bati umumekanisiye yahora akorera mu Buyenzi tumufashe tuzomumwa agapara. Bati tugomba kwigisagara gisa neza. Aha niho bahora bakura rasiyo, aha niho bahora bakura amafaranga yo gusomesha abana, aha niho bahora bakura amafaranga yo gupanga inzu. Akazi kari kabatunze baragahagaritse. Abadandaza pyese suru bace bimwesha, abadandaza indya bahagaritse, abahora badandaza utuntu tudusoda uducapati n'utundi tuntu aba bamekanisiye bahora bihereza bahagaritse. None ga yemwe munyumvira ico gisagara kigomba kibe ciza gute? Igisagara coba ciza gute abantu bishwe n'inzara? Abamotare n'abatukutuku barabirukanye, ubu bamwe bavugira za Malawi abandi za Zambia. N'abahagumye basigaye biyumvira ico habakura. Aha hariho n'abandi ntavuze, bamwe basudira, bose barabirukanye. None iki gisagara kigomba citwe gutega mana yaje. None aba bantu bafise ubutumwa bwo gukenesha abantu nyene, bahawe ubutumwa bwo gukenesha Uburundi nyene bugende akagirire mu bisata vyose. Enda bereka akantu kamwe konyene ndangirizako gateye ubwoba. Reka ndabatembereze gatoya mu ndabira abamekanisiye bari ngaha, mu ndabire ko hari umuntu w'imyaka 50 arimwe. Murabe abenshi n'abajene gusa, abajene gusa. Nico gituma ndababwira nti hagati y'imyaka 18 n'imyaka 44 abo nibo bantu bazahawe, nibo bantu bariko barafatirwa ingingo zihanitse. Aba batama baradusaziye nabi kabisa. Mumbwire urugwaruka rwose rugiye gukora iki? Nimubona yuko uku ari kubananiza? Twari dusanzwe turiko tugendera kwiringi, baciye ahubwo bongereza. Bobo amahera barayaronse kera, ariko ntibashobora kwishira mu kibanza c'ugwaruka rudafise n'ingene rushobora kubaho. Baronka aho bisumamwo bati wapi stop ntimusubire. Igihugu ca mbere kw'isi gifise ingorane z'ubutunzi zingana naho bwagakereye, akaba ariho bariko baragira ibintu nk'ibi. Aba bantu n'ukuri turabe neza nta gihugu bakunda. Nous sommes dans un contexte où le Burundi est l'un des pays les plus pauvres, avec un PIB par habitant de moins de $300, avec un taux de pauvreté de plus de 60%. Ati turi mu gihe Uburundi ariko bwa mbere kw'isi bukenye, nibwo bwa mbere bufise PIB iri munsi y'izindi PIB z'indi bihugu vyose. Vyumvikana ko abarundi aribo bantu ba mbere babayeho nabi. Nukuvuga ngo ibice 60% vy'abarundi barakenye. Hanyuma ugaca ufatira ingingo nk'izi, abantu bariko baragerageza kwisumamwo. Ubu none si ubwicanyi mu bundi bagabo? Cyaraho niyumvira ibintu bikorwa nkayengererwa nkumva umengo no kwikubita no hasi. Ariko n'abandi birabasoba bakabura ivyo turimwo, bakabura iyo turiko tuja. Iki gihugu jahano ibintu turimo bihari gihe nicara nkabura, kandi nyene tukavuga ibintu je mbarira iyo logique. Ariko none wowe uri kuratuzanira ibintu vy'amarogike ngaho. Mu majambo make ibisi bibi nibiriko biradutegura. Umuntu wese yahora ahumirije agenda nk'impumyi, ubu nibaza yuko ariko aratahura, ariko arahumura. Izi ngingo ziriko zidukorako twese ugira ngo hari uwo kwitwaza umugambwe. Oya, hazogera igihe abarundi tuvuga dutebagamo, harageze data wanje ko tuza turashiramwo akenge mu gutora. Cane cane nibaza yuko iri ari somo kugwaruka. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, twibandanirize gwa rugendo, maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntiwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Satani yaratunyaze umunezero wampaye inka. Utarabona azobona. Les conséquences de cette décision ont été visibles depuis la première journée de sa mise en application, c'était le 21 mars dernier. Les anciens usagers de ces moyens de transport sur moto, tuk-tuk ou taxi-vélo ont gonflé les longues files d'attente sur les arrêts de bus de transport en commun, une question qui vient s'ajouter à un défi déjà existant de pénurie du carburant dans la ville de Bujumbura. Certains habitants de la ville affirment qu'ils s'habituent progressivement à marcher sur de longues distances pour s'adapter à cette mesure du gouvernement de retirer ces anciens moyens de déplacement dans la ville. Désormais, à 5 heures du matin, certains employés se retrouvent déjà en route pour éviter d'être en retard. Celui-ci témoigne. Les bis que nous avons à mairie de Bujumbura ne peuvent pas faire de liaison entre les quartiers, mais les taxis moto, les taxis vélo et les tricycles avaient la possibilité de passer là où les bis ne peuvent pas accéder. Cet ancien consommateur du transport sur taxi, moto ou tuk-tuk s'adapte à la nouvelle mesure, mais la situation est tout autre du côté des anciens transporteurs. Ils peinent à trouver une solution de rechange. Ils sont chiffrés à près de 25 000 personnes qui ont perdu l'emploi à la suite de cette mesure gouvernementale. Les conséquences, c'est aussi chez les petits-enfants qui consommaient du jour le jour le lait approvisionné à vélo en provenance des milieux pastoraux de Gihanga. Les familles concernées étant des fonctionnaires à revenus moyens des quartiers urbains de Bujumbura. Ils dénoncent la vie chère après cette mesure qui, selon eux, pèse beaucoup sur la population.